Mukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro c'imvo n'imbano. Imyaka 30 irarumanye umuhisi President Cyprien Ntaryamira yatwaye Burundi kuva ku itariki 5 z'ukwa kabiri gushika itariki 6 z'ukwa kane mu gihumbi 1994 yishwe arasubiye mu ndege yari imureruye ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku kibuga c'indege c'i Kigali mu Rwanda i Kanombe. Ihageze uwo munsi mu Burundi haba ari umunsi w'akaruhuko wo kwibuka uwo muhisi yari yashikirijwe ubutegetsi nyuma y'ibiganiro bya Kigobe na Kajaga byahuza abari batembagaje ubutegetsi bwa President Melchior Ndadaye hamwe n'abategetsi bakomoka mu mugambwe Sahwanya Frodebu bari bacitse ku icumu harimwo Cyprien Ntaryamira. Inyuma yo kugandagura Ndadaye Melchior, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe ku ntwaro ishingiye ku migambwe myinshi hamwe n'abafasha biwe. Iyo myaka 30 irangiye hakiri igipfungu ku rupfu rwa President Ntaryamira. Ntiharamenyekana abamwishe n'ico bari bagamije. Umuryango uvuga ko atamukuru w'igihugu numwe yatwaye Uburundi inyuma y'urupfu rwiwe utaregera usaba ko bofasha kugira haboneke umuco kubahitanye President Ntaryamira, mugabo ngo nta nyishu bararonka. BBC iracabanaye kurondera leta y'u Burundi kugira itubwire iciriko irakora kugira haboneke umuco kuyicwa ry'uyo mutegetsi. Ikibabaje gusumba nuko kandi gushika nubu atandishiye akababaro umuryango uraronswa nahishamwe ry'ubwishingizi ryo mu Rwanda Sonarwa ryo ryemeza kandi ryaneretse umuryango ko amahera bari bagenewe yatanzwe. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umusigwa wiwe Silvana Ntaryamira, bukaba bubaye ubwa mbere avugishije BBC kuri iki kibazo muri imyaka 30 iheze, akaba agiye kuduha umuco ku bibazo bitandukanye abantu bibaza kuri uyu mukuru w'igihugu yamaze umwanya muto ku butegetsi. Muri kumwe na Siriake Muhabonayo. Imbere yo guha ijambo Silvana Ntaryamira, reka mugenzi wanje Prime Ndikumagenge abanza yibutse abariko baratwumviza ubuzima bwaranze President Cyprien Ntaryamira. President Cyprien Ntaryamira yari yavukiye muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mu 1955. Yari mu banyeshure bahunze igihugu mu bwicanyi bwo mu 1972 abandaniriza amashure yiwe mu gihugu c'u Rwanda. Niho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza mu gisata c'uburimyi. Akiri umunyeshure aho mu Rwanda ari mu bashinze umugambwe w'abakozi b'i Burundi ubu wari urongowe n'umuhisi President Melchior Ndadaye. Atahutse mu myaka ya 80 yabaye mu bashinze umugambwe Sahwanya Frodebu, ico gihe wari ugikorera mu Kinyegero. Kubera ivyiyumviro vyiwe vya politiki yarafashwe arafungwa, ariko arekuwe yabandanije kwigisha uwo mugambwe yarabereye umunyabigega. Umugambwe Sahwanya Frodebu wahavuye wemererwa gukora mu mategeko ucuja mu matora rusangi yo mu 1993 ushize imbere Melchior Ndadaye ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kandi uwo mugambwe waciye utahukana intsinzi. Muri leta washinze inyuma y'iyo ntsinzi, Cyprien Ntaryamira yaciye ashingwa amabanga y'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Atani imisi irenga 100 ihaciye, President Ndadaye hamwe na bamwe mu bo bari kumwe mu butegetsi yaciye yicwa n'akagwe k'abasirikare, ariko Cyprien Ntaryamira we ararusimba. Hakurikiye ibiganiro vyiswe ivya Kigobe na Kajaga byari bifise intumbero yo gusubiza ubutegetsi abasivile. Niho abari mu biganiro bahuriza kuri Cyprien Ntaryamira ngo abe umukuru w'igihugu. Yashikirije ubutegetsi itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994. Hari mu bihe bidasanzwe by'intureka n'ubwicanyi mu gihugu cose bwakurikiye iyicwa rya President Ndadaye. Niho havuye kwibukira Cyprien Ntaryamira kwijambo discipline mu gihugu, kuko yari yiyemeje gusubiza igihugu ku murongo, ariko nta mwanya yabironkeye. Yapfuye amaze amezi 2 gusa ashitse ku butegetsi, no kuvuga itariki 6 kwezi kwa kane mu 1994. Yaguye mu ndege ya mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Indege yarasiwe hejuru y'ikibuga c'indege ca Kanombe i Kigali, bagira bururukire ko bavuye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Cyprien Ntaryamira yasize umufasoni Silvana Ntaryamira n'abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Arakoze Prime Ndikumagenge. President Ntaryamira yari yashikiriye ubutegetsi tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994.
hari mu bihe bitoroshe aho abarundi bariko barasubiranamo. Reka twumvirize bimwe mu vyari mu ijambo yashikirije ico gihe, aho benshi bibuka ingene yari yiyemeje kugarukana discipline mu nzego zose. Uwo wese arota arondera gusongera isibe ngo Burundi bugume mu kaga, mu mwamirire kure atagukingira ikibaba ikibi. Ugiye gufata imigambi irashe yo gutuza ubwicanyi butera bwimonogoza mu Burundi. Mu migambi yacu twemera kandi twama twigisha, dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese, yaba umuhutu, umututsi canke umutwa, akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe, mu biwe no mu vyiwe. Nta bwoko bwo guhonya, nta bwoko bwo guhonyangwa, nta bwoko bwiza gusumba ubundi, nta bwoko nyagukira canke nyagupfa. Abarundi bose, baba abahutu, abatutsi canke abatwa, barangana imbere ya Imana n'amategeko. Turasavye rero imigambwe yose yemewe hano mu Burundi ko yokora yisunze ivyo vyiyumviro. Turayisavye yiteho cyane cyane gufasha leta gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ku barundi bose atakujyanisha amoko. Turiyemeje ko tuzokwama duhura n'abarongoye imigambwe kugira twame twarabiye hamwe ingene ayo mahoro n'uwo mutekano bitosubira guhungabana. Ahari induru n'umudurumbanyo nta terambere riharanga. Inzira dushaka gucira Uburundi niyo kunywanisha abarundi bose, bizerane, bubahane, bafatane mu nda mu gusanura ibyasambutse, umutima uri mu nda atakwinubana. Hari benshi muri mwebwe banibaza yuko bigishoboka ko abarundi basubira kubana nk'uko byahora. Abenshi muri mwebwe muribaza muti mbe leta w'ikirongora igihugu izovyifatamwo gute kugira ngo abanyagihugu basubire kubana mu mahoro, abakozi ba leta basubire kwijukira koko ibikorwa byo guteza imbere akazi, abahunze izabo bazisubiremwo atankomanzi, abafise ibigwanisho bisubize hasi, abasuma baguma biyongera batuzwe, n'ibindi bibazo byinshi tutarize gusubiramo. Ivyo bibazo byose muvyibaza hageze twihweje ivyabaye, ariko nta wundi muti tuzobitorera atari uko twese nyene twemera ko amategeko n'amateka agenga igihugu abanza kubahirizwa koko kugira ngo dukorere mu mutekano. Nico gituma dusavye abajejwe kubahiriza amategeko y'igihugu kurikanura kurusha, bagakora cyane cyane atangunzi, bagatuza amabi adahengeshanya gutera isi mu gihugu cyacu. Tuzonezerwa cyane tubonye ko ako kamo bakumvise mu gihe bazoyoboka amabanga bashinzwe atakugonanwa kandi atagutikiriza. Majambo make, tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu, discipline mu ntwara miheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi, discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose. Abarundi bubahane, bubahe amategeko, bayoboke imirimo yose yo kwiterambere. Nta rundi rukiza rw'Uburundi atari imirimo, ubutungane n'ukubahiriza agateka kazi na muntu. Ayo rero yari amwe mu majambo President Cyprien Ntaryamira yashikije agishikirizwa ubutegetsi. Muri kano kanya turi kumwe n'umusigwa wiwe Silvana Ntaryamira, agira banze atwidondore hanyuma aduge kwijambo atubwiye n'ibindi tutazi kuri uwo muhisi n'ubuzima babayemwo inyuma y'igandagurwa ryiwe. Jewe nitwa Silvana Mpabwanayo Ntaryamira, nkaba ndumusigwa wa nyakwigendera n'icubahiro President Cyprien Ntaryamira yahoze arongoye Burundi kuva kuwa 5 Ruhuhuma gushika kuri 6 z'ukwa kane mu mwaka w'igihumbi 1994. Silvana Ntaryamira none ninde? Silvana Ntaryamira ni umumama
akaba n'umumami. Perezida Ntaryamira yasigiye abana 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2, abo nabo bakaba bamaze kwibaruka abana babo. Nkaba navukiye muri komine ya Makebuko mu 1960. Nkaba nize hari Makebuko nyene mashuri mato mato, amandiga yisumbuye Igitega kuri NF, hanyuma ndigisha kuko nize amashuri y'indera bigisha, twimenyereza kwigisha abana bato bato. Mugabo kubera ubukene bw'abarimu bw'ico gihe nasanze nigisha ishuri yisumbuye Imugera. Hanyuma ndahava ndaza kubandanya amashure ya kaminuza ngahi Bujumbura, nize vya ekonomi, igisata ca ekonomi rirare. Hama ndaheza mu mwaka wa 1986. Ico gihe ntivyari bigoye kuronka akazi nk'ubu. Nararonse akazi ahantu muri ministere ya commerce et industrie. Hanyuma sinahatevye kuko naciye ndonka akazi mu banki nkuru. Nakora muri département études et statistiques. Ndahava nsavye uruhusha kugira ngo nje kubandanya amashuri. Yari ishure ya mbere ivyo bita 3e cycle yari ibonetse mu gice ca agronomie aha mu Burundi kuri Université y'u Burundi. Yari master muri gestion et planification agricole. Twari kwiga imyaka 2, ariko umwaka wa 2 sinagize amahirwe kuko hace hatera ikiza cyo muri 1993. Arumva sinashobora kubandanya kwiga, murabizi. Aho hose batubwiye ariko ntiturumva aho mwahuriye na Nyakwigendera. Nyakwigendera twahuye mu mwaka w'1984, ariko akimbona ubwa mbere ntitwashotse tubonana. Twari mugiye mu rubanza, umuntu yari umwigisha wo muri kaminuza yari yagize urubanza rw'ubugeni. Hama rero arambwira ko yambonyeho, hama aritahira ntiyashotse amvugisha. Yagumye abaza. Aguma abaza baririkiza ati yamara. Hama gushika tinda karonka abamurangira homba naba muri Grand Home kuri universite. Hanyuma umunsi umwe mbona araje, yakora muri Kojerko, yari directeur wa Kojerko ico gihe. Tangura kwibaza uwo muntu ninda aje kundaba. Hama aragerageza nyene kwidondora, yari yazananye n'uwundi muntu mbere. Arambwira ko yambonye ngaho ku bugeni, kuko nyene yari yifuza gusubira kumbona. Hama ubucuti buba buravutse, hama burakomera, ntivyanatevye kuko nibaza ko yaje nyene ari ushaka kubaka. Hanyuma nawe warabirondera ngira nawe warabishaka. Jewe sinavyishiramo cyane kuko ndi umuntu n'abanyegereye barabizi cyane, nshira importance nyinshi ku mashure. Navuga nti jewe ntegeza kubanza guheza iyi universite yamanukanye ngaha. Mugabo rero abisavye ivy'Imana nyene baharateguye ya principe yanje, naho navuga nti banze guheza amashure, sinamenye ngene vyagenze. Tuca turabana rero mu mwaka ukurikira wa 1985. Mugabo ntivyampagarikiriye amashure kandi rabishima cyane kuko mu 1986 naciye mpeza ndashikiriza n'igitabo. Ico gihe mu 1985-1984 umugambwe Sahwanya-Frodebu rero wataye gukorera mu Kinyegero, yarabikubwiye? Ntavyo yambwira gutyo, mugabo narabona ko agendana n'abantu bavuga utuntu, kandi narumva ko bavuga ko niyo bahora mu Rwanda bakora ibikorwa nyene vya politike mu mugambwe bita ubu. Nkavyumva sinavyitaho gose, hama ntibabinshiramo najewe cyane kuko sivyo nari imenyereye. Nagiye kuvyukuri nyene kuja mu bandi aho umugambwe uviriye mu Kinyegero. Umaze gukora ku mugaragaro mu mamitingi twaragiyemwo gose, ndaniyamamaza nk'umushinga amateka muri Bujumbura meri. Ndakoresha amamitingi atari make ahantu henshi, mukuru w'umugambwe yaba yandungitse. Eka twari twabishizemo engagement nini cyane, tuvyizigiye kandi vyagenze neza. Ico gihe waratowe? Ico gihe narashikiriwe mugabo sinasieje. Sinasieje kuko ukuntu vyari bimeze, umushinga ntahe wanje yari mu ministre,
sinabona ko vraiment twese twoja muri ivyo vyicaro hama nshima kurekera abari inyuma yanje kugushaka atari itegeko ry'umugabo sinobeshera abantu ngo barampaye itegeko no kugushaka kuko hari ibindi nagomba gukora. Nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira yamaze amezi 2 gusa, abantu benshi ntibazi uwo ari we. Wewe mwabanye Cyprien Ntaryamira yari umuntu ameze gute? Perezida Cyprien Ntaryamira twarabanye imyaka 9. N'umwanya muto uko twari twahuye twiteze kubana ubuzima bwacu bwose, ariko ishaka ry'Imana ryabaye iryo turaryakira gutyo. President Ntaryamira twahuye ataraba president, donc ari Cyprien nyene n'umuntu ico novuga cyo cyambere yakunda abantu gose, na jewe bikantangaza. President Ntaryamira warashobora gusanga atamerewe neza, hama wamubaza ni kubera kutamerewe neza ngo ntaka ngo yansavye ngo buryo ngo mugabo mudabubutse. N'umuntu yitaho ko abandi bamererwa neza, na cyane rero bari abantu bato bato. Hari ya ruguri wabimageyo naho mwohaca mwobabaza, imiryango nka yose yaragiye kuyigisha korora inkoko. Uko arosa kanya yaca duga ruguru muhira kugira bafashe mu korora inkoko, akabazanira imiswi yakuye mutoyi, akabafasha kudandaza amagi bakuyemo. N'abagenzi biwe basanzwe ngahi Bujumbura bose yaragenda mu mihani wabo akabereka ngene bubakira inkoko, akazinduka nko ku munsi w'Imana mu gatondo akagenda agiye kuraba gusa ko inkoko bazigaburiye neza, bazihaye amazi, akazunguruka ngaha mu mihana y'Ibujumbura. Abantu bose yari yahaye inkoko bariyizi ni benshi. Yari umuntu akundana cyane rero. Ikindi cya kabiri yari umuntu akunda ibikorwa. Ikindi nuko yari umuntu arinda cyane gose. Nukuri jewe mbere yaranantangaje cyane igihe bamusavye ngo abari waza kurongora igihugu, kuko jewe ico gihe nari naramaze kuhungira i Nairobi. Kuri politique yari umuntu ameze gute ico gihe nk'umugambwe Sawanyafredi butari bwemererwe gukora ku mugaragaro? Yaritanga cyane, hama kandi yari umuntu w'incabwenge, azi strategy, sinzi uko no kivuga mu Kirundi, agatanga strategy, agatanga ivyiyumviro, azi amayeri sinzi ko amayeri uko amayeri umenga ni negative un peu. Muga yari umuntu vraiment azi iyo utaremererwa uvyo bisokoresha amayeri kugira ngo ushike ku icuronde. Ego nivyo dufate ko ari uko nyene, ariko yari umuntu nyene azi vugene bakora, azi intumbero yabo nyene y'umugambwe, hama akamenya amategeko yawo, akamenya ngene bakurikiza, akaraba rero akagira ivyo biharuro vyiwe, akabona ngene bo bigenza kugira ngo ntibafatwe, hama kandi bashike ku nsinzi bifuza. Nko mu gihe bariko bagira imiyamamazo ya Frodebu byari byifashe gute? Byari byifashe neza cyane ico gihe, twese twarahaguruka, nawe nyene yarahaguruka, ntitwatinya. Tumaze kwemererwa ku mugaragaro hoho twaramobirije abantu, urabona ko abantu bitaho. Hanyuma yari muri komite y'umugambwe, yego yarashinzwe ivyerekeye ubutunzi, akakitanga gose, kandi kiriya gihe abantu bo mu mugambwe bakoresha uburyo bwabo, ntawe harura ikintu na kimwe. Imiduga yacu ntawe ntitwarindira ngo baduhe ibitoro, twarahaguruka tukazinduka. Eka nyene novuga yuko yari engagement total ku mugambwe. Nawe nyene niko yarameze rero, yarabishishikaye cyane kandi yarumvikana gose, bari n'abagenzi abo bari kumwe mu mugambwe, kandi n'abantu bari babitanguye kuva kera bakiri mu buhungiro, ni ibintu bari bazi. Twe twarabibona, arico gituma tutigeze tugira ubwoba yuko tutazotsinda. Uravuze ko bari mu buhungiro, hari ikintu kituma kigaruka cyane nko muri bamwe ico gihe bari batavuga rumwe, aho bavuga bati Sawanyafredi yigisha amacakubiri. Nibyo koko ibyo bintu Cyprien Ntaryamira nabageze murabibazi ko? Oya, amwe babivuga uko ni hamwe nyine avuga ati gutuka nta gutorera, canke babivuga uko benshi bari mu bo duhiganwa barondera ico bovuga nyene kugira ngo barabe ko cyo dutanya n'abantu, mugabo ntivyashoboka kuko vyari binyoma.
twakorera ku mugaragaro, umugambwe warimwo amoko yose, ntitwakorera ubwoko. Nivyo barabivuga nyene, kimenyamenya nuko President Ntaryamira ico gihe bamufunze mu 1986. Bamwagiriza iki? Bamwagiriza ngo ivyo bahoramo mu Rwanda ngo bahora bariko barigisha amacakubiri, ko nyene warubivuze. Baramutwara baramufunga muri documentation, aramaraho iminsi hamaraja no mu mpimba. Kuvuga yuko uwo mushinga ntahe wanje yoba yigisha amacakubiri, yoba agomba kuhonya ubwoko n'ubu, ntivyo sishobora kuvyemera, ivyo sivyo. Nari umunyeshuri niga mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Mwe mwamaze kubakana? Twari twaramaze kubakana, dufise n'umwana umwe mbere. Nari mu mwaka wa 4 bambe. Natanguye no kwandikana memoire, ico gihe baraza barasaka udupapuro twose batahariya, ariko kuvyukuri nta kintu na kimwe babonye mu nzu cyo bacerekana yuko ngo bigisha amacakubiri. Kuko nico kimenyesha makuru bandika bakire mu mugambwe ubu, aho bari mu Rwanda nta kintu na kimwe c'amacakubiri cyarimo, ahubwo basaba ko abantu baja hamwe. Yagiye kure kugwa ryari, aho yaraburanye aratsinda, byagenze gute? Je nakora narasenga Imana gusa, hanyuma nkabaza mu bantu b'abagenzi, hari abantu b'amacuti bari mu yindi systeme, tukagerageza tukuza turabaza hirya no hino, mugabo haravuyemo umuntu umwe avuga ati jewe urya ndamunzi. Nukuri ko yoba afise imigambi yo guhonya ubwoko ngaha mu Burundi. Jewe sinibaza. Baba guhonya abatutsi. Byo guhonya abatutsi. Ati je ndamunzi. Mbere nyamuntu yavuze ati jewe Cyprienzi ninuma. Ninuma yo mugora kwica. Hama rero yari umuntu ari influent, hama ashika kure yumvigwa. Sindamubaza neza uwo muntu ngo abisigurire ngene yabigenjeje, mugabo ico bikoze jewe naravuye ku ishure, hama ku mugoroba mbona umuntu aratashe. Sinokubwira ngo byagenze uko, mugabo nabonye atashe. Ariko urumva yapfunzo yatashe, ariko ntiyatinze ngo aheshe, yabandanije kwa rugamba. Mwamenga ahubwo mwamenga baramuvutuye gose ahubwo, kuko yaciye ashishikara gose urugamba nyene, umugambwe twabandanije neza gose. Siwe yapfunzwe wenyene, murabizi n'abandi bo umugambwe barafungwa, mugabo ntivyamutumya hesha na gatonyi mu rugamba twariko, yarabandanije. Intsinzi ya Frodebu nka Cyprien Ntaryamira yakiriye gute? Yakiriye neza, yakiriye neza cyane nk'abandi barundi bose, nta muntu yodeka kunezerwa yatsinze. Mugabo rero bamaze gutsinda, nk'abari ku mutwe w'igihugu baca batangura kwibaza ngene ibintu bizogenda, ngene bazogenza ibintu, kuko biriya bihe ntivyari vyoroshe, cyane ko abatsinzwe batabishaka kandi bari babigwanije gose. Haca haza rero igihe cyo kujera, cyo kubitunganya. Ico gihe nicari coroshe, ariko naho nyene barabifashe nkama, nuko vyaciye bigenda kurya nyene. Ego uko vyagenze uti uko nyene ni igihe nigandagurwa ya President Melchior Ndadaye. Ico gihe byabagendeye gute mwebwe nk'umuryango wa Cyprien Ntaryamira? Ico novuga coco nuko mu bicwa Cyprien Ntaryamira yararimo. Twaba ahantu mu Ngagara muri quartier 7, hama uwo munsi w'itariki 21 y'ukwicumi twaravyutse mwijoro, twari twumvise ko President bamutwaye. Hanyuma abo twavugana baratubwira bati turacizeye, hari abantu baguma baduha icizero ati turacizeye yuko bomurekura, ariko mu nyuma baratubwira yuko yamaze gupfa. Turacika intege, turacika inkokora, turababara, turagandara. Aho ntitwari bwahunge, twari tukiri mu mihana, twagira tutingira ngo bica kuherera ngaho, iyo wumva ntibaca baza kuturondera ngo batwice. Aho rero kwari kutamenya, kuko warajejwe documentation umushinga ntahe Richard Ndikumwami niwe yaguma tubwira ati ntaco biraja gukunda. Mu nyuma rero twumva ko nawe bamaze kuja kumugandagura, niho twumva ko bikomeye cyane. Ntitwahunze twebwe, mugabo hariho umubanyi wanje yitwa Silvana twitiranwa. Mwabana inzu zari zifatanye, twadufise akantu k'akarengero nyene ko twarabagenzi cyane. Hama tubona icanzo nuko da Silvana tubona nyandikiye ngo hewe ngo nimwizire, ngo je ntimuzi ko ta politique nigeze ngira, ngo nimwizire ngaha ngo twe turitaramira ngahi wanje, ngo nibaza bababure. Mugabo
twebwe turagenda yo nyene tuba turateramiye kuwo Wowe nande? mufasoni jewe n'umushinga ntahe wanje n'abandi bana twari dutunze ko twe turi abantu dutunga abana benshi hari abantu benshi cyane muhira hama turagenda ngaho kwa madame Silvana katabashinga turateramiyeho mugabo tukumva amakuru turonka ko atari meza ari umubanyi wacu ico gihe twarabana president Sylvestre Ntibantunganya baratubwira ko we yahunze ntitwamenye iyo yahungiye hanyuma umufasoni we ariko ngo yari yahasigaye hama umufasoni Silvana umugenzanje amurungikira nawe nyine agakete ati mbega ati twe turi kumena ngaha anye turi ngaha iwanje ati we nawe ntiwokwiyizira hano hama nawe nyine rero mu nyuma araza tusha tuguma ngaho turi batatu hanyuma turi ngaho turi batatu na n'umushinga ntahe nyene Cyprien n'umushinga ntahe wo muri urwo rugo nyene Dominique barumpozako niho twabona igikamyo cuzuye abasirikare giciye imbere y'inzu kishunguruka kigenda mu rugo kwa president Ntibantunganya aho rero madame urumva ko turi kumwe kaga papuro ngo twamwandikira ko bari ngo abasirikare baciye barabona ko yanditse ngo bari kwa Silvana hanyuma barabaririkiza rero barabwira uwo Silvana bariko baciye bibaza ko ari kwa Silvana Mukantaryamira barabarikiriza aho turi rero niho baciye baza kudusasika barica umufasoni yari yatwakiriye uwo Silvana baravuga ngo Silvana barahejeje barabumva ngene babwirana n'abandi aha mwari mwinyegeje mu nzu twari twinyegeje mu nzu kuwa Silvana nyene baramurasa icumba twarimwo umufasoni Zebi wa president Ntibantunganya turi kumwe nawe baca baraza bamucumita bayonete mbona sinzopfa ndavyibagiye hanyuma akavuga bati basi nimufume mu ndasa tindasa basi niyo majambo yiwe yavuze ubwa nyuma anterera akantu yari afise kaka porte-monnaie ati uranderera jewe rero imana nagize muri ivyo vyose ntibamenye bagira bati twahejeje kwica madame Ntaryamira inkuru y'umwana isubira inyuma rega president Ntaryamira yabasigiye aho nyene yarababonye kwiyo kamyigiye acaragenda ahungira kubabanyi bari nyuma baramunyegeza mbere baranamukwirikira abo basirikare kuko vraiment bari barunguye wamenga sinzi ivyo bari banyoye barasimba baramukwirikira uwo mufasoni rero asigwa na karuhariwe Celeste avuga ati uwo muntu mumbaza nta uri ngaha hanyuma baravyemera ntibagiye ngo basake gose agumanyegeye ngaho rero kwa karuhariwe jewe nanje ndi imbere yayo mivyimba yabo bakenyezi bagenzanje n'utwana uwo mudamu we yarafise akana kamwe hanyuma abana ba president Ntibantunganya nabo bari batatu harimo uruhinja rw'amezi 2 tugumaho mu marira ntangere jewe baraza barancumita bayonete ngaha hanyuma umwe acavuga ngo reka ngo abo twashaka twabaronse ndihemutsa sinzi nivyo navuga byinshi ntavyo nshibuka kumwe n'abana batoya hari umwana w'umuhererezi wacu avyibuka cyane niwe ahora cankosora akambwira ati oya gusuko vyagenze iyo ndiko ndabivuga kenshi wababwiye ibintu yuko wavuye ruguru vukana n'uwo Silvana yabishwe ntiwigeze uvuga ko witwa Silvana nawe tubagiye turibaza ntitugira iki niho rero ubundi mubanyi afise imodoka arahaza aratubwira ati erega abandi abanyepolitike benshi bo muri Frodibu bagiye muri ambassade y'Ubufaransa ati ngo namwe ndabajane aradutwara nuto twana twa president Ntibantunganya n'utwi wanje n'utundi twabandi twari dufise turagenda muri ambassade y'Abafaransa baratwakira baraduha ubuhungiro mu nyuma rero ndiyumvira nti none umwe twasize hahandi nawe bigende gute ndajya umutima amenyo kuko kiriya gihe byari bigoye kwizerana ariko navuga nti uwo mubanyi ko yatuzanya akadushikana ntireka ndamubwiza ukuri aho umushinga ntahe wanje ari agende amutore abo banyi ntimwari musangiye ubwoko abana ntitwari dusangiye ubwoko na gatonyi kandi mugabo twabana neza cyane twarakundana gose ndamubwiza ukuri ndajya umutima amenyo havuga ndi aramuzana ntamuzana mugabo uwo mushinga ntahe aragenda aramuzana munyegeje arashobora kudushikira nawe muri ambassade y'Ubufaransa aho twari twahungiye byari bibabaje cyane gose twari mu mababaro nkantangere cyane cyane ko we waruhatswe bisha umuntu mu kibanza cawe byari biteye agahinda nkarabakana kiwe nkavuga nti uyu muntu nta ni politike yagigezamo nta meeting yigeze ajamo
yari yagize umutima mwiza wo kuduhamagara ngo tugende iwe, none raba niwe bagandaguye. Imana imwakire gumi mwiyegereza ndazi ko ari mwijuru. Imaze gushika muri ambasade none ko hari mu 1993 mu kwezi kw'icumi mugabo mu nyuma mu 1994 umucanci waba ashikirijwe intare yo kurongora igihugu, mwagiye kuva muri ambasade gute? Jewe naguma nitakambira nkavuga nti jewe numva ntashaka kubandanya mba muri kino gihugu. N'ukuri ndakunda igihugu canje, mugabo iyo politike dukora yo gupfa jewe aho numva ntarahashika. Iyo engagement yo gupfira igihugu numva ntarayishika ko ego babanyumviriza bambabarira. Ni jewe numva nshaka kuhunga nyagamagara kubera yuko ni tutwana twose turi ngaha ndaduhungane. Nico kintu numva nifuza cyane. Hanyuma ngize ndabibwira umushinga ntahe wanje ngo goya ngo ntakuva ngaha ngo ntakuvirira urugamba twaba duhemukiye injungu zacu zamaze kugandagurwa. Jewe sindanavyumve nka neza muganda mubwira nti okay reka rero basi jewe ngende n'abana hama wowe usigare mu rugamba. Yego turavyumvikana, ndafata utwo twana twa president ntibantunganya, ndafata kakana ka Silvana katabashinga, ndafata n'utundi twana twi wanje n'utundi twose narindeze. Imana iraduha turagenda i Nairobi. Ibandi babafashije gushika i Nairobi ko n'uburyo atabwe mwari mufise ico gihe? Uburyo ntabwo twari dufise, twaraterereje turasaba abagenzi bamwe baratugurana turashobora kugenda. Igihugu nta buryo cari gifise, ari mu ngorane. Noneho ugomba guhunga ntubura, Imana igomba kugufasha ntibura ngene gufasha. Ariko urumva abantu baca bibaza ati none bari muri ambasade. Abo bantu barazi yuko abafasha igihugu nibo baraba n'ikibuga y'indege. Bahavuye gute bashize ku kibuga c'indege gute buri indege gute? Ivyo nivyo abantu nko bariko batwumviriza bariko baribaza. Kuvyukuri ntitwaciye tugenda uwo munsi nyene igihugu kimeze kuriya, twagiye mu kwezi kwa11. Hamaze kuboneka aho abantu bashobora kuguca ko bari bamaze bafashe igihugu bamaze kubona ko bibananiye, murazi ko basubije. Ni gihe twari tugifise Madame Kinigi ari wari koragerageza kujera nyene situation n'abandi bakorana n'abajya bari basigaye muri Frodebu. Twarashoboye kugenda turaca mu canzo nyene turagenda turashika i Nairobi. I Nairobi byaroroshe? I Nairobi ntivyoroshe mugabo novuga hajewe namankengurukira umukama kuko twarabaye impunzi uwo mwanya mugabo ntitwagize ingorane nyinshi cyane gose nk'izindi mpunzi. Nukuri Imana rugira byose yaradufashije. Mwakiriwe nk'abantu nyene muvuga babategetsi b'u Burundi? Ambasaderi wacu yari umugenzi, hamarera tujana twese kuri residence iwe, hari n'inzu zibiri imbere ngaho muri iyo residence. Turahaba baratwakira neza baradufata neza. Twari mu marira nyene ko twabuze umuntu wacu, president wacu n'abandi batari bake, ariko baratwakiriye neza ko bashoboye, turabanaho ntitwacumukuye ngo tubabare gose. Aho mwari muri mwagumye mukurikirana muraba aho ibiganiro ingene biriko biragenda mu Burundi kugira ngo abahora ku butegetsi basubire babusubirane. Vyagenze gute gushika naho umucance wanyu Cyprien Ntaryamira ahabwa intahe yo kurongora Burundi? Twarabikurikirana gose tukumva aho bigeze, biganiro ngene biriko biragenda, bimwe vya biganiro vyakajaga mwumva, twarabikurikirana turi ngaho i Nairobi. Ariko jewe nagumana icizere ntingira ngo kumbura umushinga ntahe wanje kumbura jora kuzoza agahunga nawe. Narijya umugore abana bose muri kumwe azohakumbura. Narijya noneho kandi nari mpejeje kuronka akazi muri PNUD, bari banyemera akazi ko bu consultant kamezi 3 keza. Ndabona nti jewe ndumva ko nomererwa neza, ndiko ndiyumvira n'ivyo kurondera n'inyubako aho twoba, nkitega ko ari we yoza ahubwo. Hanyuma rero ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere ngo nyabuna ngo umushinga ntayo wawe ngo aratowe. Ni watowe birantangaza gose, mvuga nti burya mu mugambwe niwe yarashikiriwe babuze uwundi. Oya navuga nti niwe yarashikiriwe gutorwa. Bacha bambwira bati umviriza imigambwe yose iri mu gihugu yavuze yuko ari we nyene gusa bashaka ko atawundi babona yoshobora kurekonsilia igihugu atariwe. Agihe kimwe twarashoboye kuvugana ndamubwira nti ndamufelicita nyene mugabo nkavuga nti none ivyo bintu
ko biteye ubwoba nyene mbega waryohewe warababaye wavyakiranye umutima umeze gute sinovuga yuko naryohewe cyane canke nababaye c'était mitigé bo nararyohewe ko umushinga ntahe wanje nyene igihugu kimuteye iteka kimusavye kuko siwe yabisavye kimusavye yuko yokija imbere ko yoza kugarukira igihugu muri ico gihe ariko ubundi mutima ukambwira uti si bimeze neza na gatoyi kuko navuga nti none abo bishe mu president wacu sibo nyene bazoducungera ico kintu nakimubajije ngwego ngo mugabo ngo ibintu ntibitekereza guca bigenda nkuko vyagenze ubwa mbere niyo nyisho yampaye hama kaca yivugira ati noneho naho vyogenda nkuko vyagenze aho rero niho twari dutandukaniye kuko je numva birengeye numva ari kwiheba bidasanzwe ngo noneho naho vyogenda nkuko vyagenze nka mbere ngo twebwe ngo burya ngo nusome une génération sacrifiée niko yakunda kuvuga ngo dupfe abandi bazobeho nikiye kwa hantu numva ntarahashika mugabo rero kubera kubaha ndavuga nti ntekereza kuza kumufasha nukuri sinovuga ko natashe nezerewe cyane kuko naho natashe rega bari bakiri mu buhungiro batowe bari mu buhungiro hariya muri club de vacances niho nashikiye byari ibintu byo mu ngwano nyene hanyuma rero itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri ararahira abantu bakanfelicita mugabo nkumva mu mutima wanje yuko ibi bintu atari ibintu bizongendera neza umunsi babashikiriza ubutegetsi wiyumvise gute naranezerewe cyane yuko kuko narabona ko n'abarundi bose banezerewe ariko arashikirizwa hama n'igihe yabashikirije ijambo narabonye ko bose banezerewe bakoma amashi ko basubiye kuronka umukuru w'igihugu inyuma y'ayo mezi yose yarahaciye atamukuru w'igihugu arahari yaragandaguwe mugabo nkuko nababwiye sinigeze numva yuko ndaguma numva yuko hariho ikintu kishobora kugenda nabi ivyo bita intuition abantu benshi bahora bimbwira abo nabwira tuganira twegeranye narakunda kubabwira nti ndumva yuko hari hagahazi muri ayo mezi abiri yamaze ku butegetsi ntajyamera yameze gute nk'umupresident nk'umukuru w'igihugu yari umuntu aganira n'abandi cyane ahanuza kandi yarizera nk'abahanuzi hari abo yatora nko muri rujya rundi ruhande batavuga rumwe barakorana nyene bategerezwa gukorana uretse ko byashobora gushika ukabona yuko nk'ivyo wewe yifuza ko bakora atari byo bakoze byarashobora kumubabaza ingufu zari nke ntizari zikwiye z'umukuru w'igihugu ikintu abantu bose bamwibukirako ni hari ijambo bose bamwibukirako yitwa discipline ni mwijambo yashikirije ariko ari imikwa yabigarutse ko cyane byamuje mu kurya canke kajya kanunu karakanta akunda kuvuga ijya discours yayigize kubera ingene igihugu cari kimeze hose harakajagari mu gwaruka mu mashure mu madini hose hari habaye akajagari nta kuntu atari gushobora kusaba yuko discipline yoba restore mu gihugu ariko rero ni na discipline yotuma abantu bireconcilia abantu baja basubiza hamwe kuko abantu bari baratanye bararyana baricana barasarasese ku bwinshi hajya kijya gihe hari hakeneye discipline nyene kugira ngo abantu basubize hamwe basubire kurabira hamwe ingene bashobora kurutwara igihugu bakagarukana n'ubumwe bw'abarundi bwari bwatosekaye ubiraba none yarumviwe ntiyashotse yumvigwa kuko muribuka ubwicanyi bwabereye hariya mu Kamenge kijya gihe nyene mu 1994 ntamwaciye aja ku televiziyo bakavuga ati trop inganda bagiye bagasasika mwibarabara imivyimba abantu bayitambuka ko cyonyene kirerekana yuko atumviwe sukugira ngo umuntu aravuga ati discipline ngo ikibubwo nyene ni gikorwa cigihe kirekire kandi murabona ko vyafashe igihe kirekire tugatinda tukaja mu manegociation tugatinda tukaja mu makoro bijya bikorera wewe wiyumva gute nk'umupfasoni mukuru w'igihugu narababara nta kindi nashobora muri ico gihe nta kindi nashobora kuko twese twarababara kuko twarabona uko bimeze mugabo ataco ushoboye kugira kubera iki izo nzego z'abasirikare nyene zaraho zari zazindi nyene zari zahejeje gusasika inganda none
ubwoba bwari kubura gute twarataka tugataka amakungu ijya nama yari yagiyemwo mu kwezi kwa kane ko yari inama yo kuronderera igihugu amahoro akarere kubisanzwe mugabo igihugu cane twaguma dutakambira amakungu ko bodufasha. Urevuze yuko yagiye mu nama muri Tanzania i Dar es Salaam rero byarashitse yagiye mu nama i Dar es Salaam yagiye buka ariko ntiyashoboye ngo atahuke mu muryango. Iyo nkuru y'incamugongo we wayimenye urihe bayikumenyesheje gute wavyifashe mu? Iyo nkuru mbi jewe nayimenye ku mugoroba nyene waziga tariki 6 ndamukiza nari muri Palais ku mugoroba kuko abari bagiye kumutegera bagarutse zayoye. Hanyuma uwari ambassadeur nawe nyene no muhisi ubu Fatiye Severa telefona arambwira ati yamara indege yarizanye umushingantahe wawe na president w'u Rwanda ati bayirashe. Ndacika umugongo nyene ndava mu gahundwe ndakubitwa n'inkuba umuntu yagiye mu gatondo akomeye none bambwiye ati indege bayirashe kandi nta numwe yarokotse. Ndabura ico nsubizayo ku mushinga ntahe ni telefone zinibaza ko nashoboye no kuyisubiza ko nako za telefone za kera. Ndagwa igihumura abari ngaho baransama ubwenge bumburamara kugaruka niho natangura kubona rero byo kuriyariza ko umuntu yagiye gose atazogaruka. Gushika rero batuzanire ikiziga ciwe hamwe n'ibiziga z'abandi bashikiranganje babiri bari kumwe. Novuga ko ari we muntu wa mbere twegeranye cyane narimbuze uko abo tuvukana bose bari bakiriho ko bari 11 bavyeyi banje bose bari bakiriho. Byarangoye gose gatonyi ariko nca ndihereza Imana hama buke umuntu agenda ararema ko bukebwe mwabibayemwo gute n'abana wabasigurira gute ko abantu menga bari bakiri na bato? Nivyo bana bari bato cyane. Umwana mukuru Belize yavutse mu 1985 yafise imyaka 9 yarafise imyaka 9. Umuhungu wa kabiri Amerika yavutse mu 1987 nawe nyene mwumva ko ari umwana mutoye. Hama n'agakobwa kagaherereza kitwa Diane kavutse mu 1988. Ico gihe rero abana bagiye kubuza baje gufuba papa wabo mugabo bamaze kumufuba jewe naravuze ntigereza kusubira gwenda hari Nairobi nyene. Ariko imbere yuko wamufuba wabasiguriye gute urufu rwa papa wabo? Bari bakiri bato cyane ntako nashobora kuronka ndabasigurira by'ukuri ingene bimeze. Nk'umwana mutoyi tuvuye kufuba papa wiwe yambwira ati none ga mama ko muri ko muravuga ngo papa ngo yagiye mwijuru mugabo tumushize hariya munsi none aja kuvayo gute aduge mwijuru. Hama nkamusigurira yuko umushaha wiwe mugabo mu majambo nyene umwana ashobora gutahura ariko si ibintu novuga ngo narashobora kuba insiguro zikwiye nyene nabasigurira ku rugero rwabo. Yego nuko baraje ku maziko byaraboroheye ingene kuvyifatamo? Twaragerageje kwifata nyene kaba ntivyari byoroshe honyene no kuja kuraba ikiziga ntivyari byoroshe ariko twaravuze tuti turamubona twarabanye ari muzima tegeza kumubona n'ingene ashinguwe ameze. Hanyuma murabona ko yitavye Imana ari kumwe na President Habyarimana w'u Rwanda ari kumwe kandi n'abapilote baba Faransa harimo kandi n'abandi ba ministre witwa Chiza Bernard na Siriake Simbizi. Hari ibintu byagera vugwa byerekeye no vyita ishumbusho assurance byagenze gute mu nyuma? Indege ya President Habyarimana yari yasure mu Bwongereza hanyuma rero Sonarwa niyo yari yarayasubishije mu Bwongereza. Sonarwa ni kompanyi ya assurance yo mu Rwanda. Hanyuma rero twebwe twari twaragiye hamwe turafata umuavoka umwe aduserukire umubirigi yitwa Luc de Temerman. Uwo Luc de Temerman rero akaguma tubwira ati yamara mu Rwanda assurance ntuzeye mu Irondre bayitanze ati mugabo mu Rwanda bayigumije twe tuguma nivyo imyaka n'imyaka kumbe ayo mafaranga uwo muavoka wacu yagiye kuyatora mu 1994
bari batanze amafaranga ngana na $100,000 ku mupasaje wese, ariko uwo mu avoka wacu aratwihendera ntitwabimenya. Jewe sinaba no mu Bubiligi ico gihe nakora muri FAO, nari muri Ghana, twandika mu gakete tumuhamanda gusa, ngiye nko mu Bubiligi nkagenda kumuraba aho yarari, akavuga ngo mu Rwanda vraiment ukubona baragumije amafaranga ya, tukaguma turi muri ivyo yuko amafaranga yagumijwe na leta y'u Rwanda. Ikibabwira ko yatoye n'igiki? Munyuma twaragize ubushakashatsi turatuma abantu, noneho na Sonarwa vraiment iratwugurukira, iraduha impapuro zose. Impapuro warazironse? Urazifise? Naraziboneye. Amaronda ndahanuza abantu, twebwe abakenyezi b'abarundi kazi, donc twari en contact bari muri Canada, bagenzanje babiri bari muri Canada, turabikwirikira ku ma email, impapuro turazironka, ivyemezo vraiment birahari ko amafaranga yatanzwe mu Rwanda. No kuvuga ko nawe bazungukazi ntayo baronse? Nawe bazungukazi ntayo baronse, twibiwe hamwe. Twaragerageje kurondera umushingwa manza Luc de Telemann kugira agire ica tubwira kuri iyi ndishi y'akababaro bivugwa ko yatwaye, ariko gushika n'ubu ntituramuronka. Gushika ubu ivy'urupfu rwa nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira ntibiramenyekana uko vyagenze ngo ubutungane bukore bwereka habe amatohoza yerekana neza uko ibintu vyagenze. Ico kintu muramaze kukibaza? Narakibajije kuva kera, narigeze no kwandikira umukuru wa ONU, hanyuma arambwira ati ego vraiment yari Kofi Annan ico gihe aje no muri Ghana, ndagenda kumuraba, arambwira ati ivyo wanditse ndavyumva, mugabo nari gushima ndabisabwe n'igihugu, ati kuko je urabona nkorana n'ibihugu, akaza ndasaba imibonano ku bakuru b'ibihugu ngaha, kambwira bati biri delika, bakambwira ati ego tuzoraba, mugabo n'ubu ndacabisaba. Nukuri ivyo bavyiza igihugu kisavye mu makungu, aho byo bobicisha bobimenya, kigasaba ko haba amatohoza y'ukuri ataho yegamiye, kuko amatohoza turazi ko yagiye araba hirya no hino, ivyavuyemo byo kwemerwa na bose. Ico turacakirindiriye kandi ntitwihebura, turizera ko kizotinda kiba. Mu rwandiko nandikiye umukuru w'igihugu mu 2017 naravuze nti umukuru w'igihugu President Ntaryamira yitavye Imana avuye muri mission y'igihugu, yaragandaguwe. Turakengurukira Imana yuko atamaraso y'abarundi yamukurikiye, kuko kiriya gihe ntivyari vyoroshe. Mugabo turifuza rero kandi yuko abantu babimenya, abatari ngaho bari bakiri bato kiriya gihe babimenya yuko yapfuye avuye ku rugamba rwo kurondera amahoro igihugu. Je mpora mvuga nti ijya yabaye nk'intango y'ibindi biganiro byose byakurikiye, ibiganiro vy'amahoro vyahavuye biza. Je rero noshima yuko haba reconnaissance kano kivuga gute mu Kirundi, yuko babimenya ico bamwibukira, ego bavyibuke, kuko ego bavyibuke. Yaritanze ibintu abantu benshi nibaza ko badatahura, bibaza ko yakiriye ubuperezida kugira ngo abe perezida. Yarabisabwe n'igihugu cose, inama nshinga amateka iramutora ata muntu numwe avuyemwo, arumva ko ari kwiheba. Ico gihe aravyemera kubera umutima wa patriotisme, umutima wo gukunda igihugu yarafise. Ndifuza rero yuko ukunda vyumva jewe ko nabandi bose bovyumva, yaragamburukiye igihugu, yaritanze aratanga ubuzima bwiwe kubera igihugu. Ndifuza ko n'igihugu rero cobibona kikavyerekana, hakaba ikintu abantu bamwibukirako, ivyo bogira bobimenya kuko ivyo ni nabanyagihugu ndabiza, ico ni iciyumviro canje. Mugabo sije no babwira ngo gira ibi vyerekana byo kwibukira ko President Ntaryamira, kuko hari byinshi hari amanoti, hari amabarabara, hari byinshi, ariko sije no babwira ngo gira ibi. Mugabo gusa nagomba iyo conscience abantu batari bahari, cyane cyane abantu bari bakiri bato batumva neza, umutima wo kwitanga yerekanye yuko bobitahura, kuko si ibintu byari byoroshe. Canke batubaze twebwe twabibonye ingene byari bimeze, si ibintu byari byoroshe kwemera kurongora igihugu kijya gihe.
wewe uri umupfasoni wahoze ari umukuru w'igihugu, hariho ibintu bagenera mwe n'abo bantu cyo kimwe na bagenzi bawe bagiye barabura abacance babo, ibyo mugenerwa n'igihugu murabironka? Sinaronse umwanya wo kubikurikirana cyane. Narigeze gusoma nko mu itegeko ryahahora na decret yarishira mu ngiro yuko umuntu akorera Nations Unies umenga ntiyararimwo muri ivyo bintu. Sinabishishikaye ngo ndabibaze n'ukuri kuko nazanga hagaki hama haro n'iyindi decret yigeze gusohoka isohowe na president Nkurunziza yavuga yuko kuvyerekeye abapfakazi babahoze barongoye igihugu bizoshikirizwa ababa mu gihugu. Jero nkumva sinoja kwirirwa ndagorana sinahaba. Ubu rero naje kuhaba buke nzoza ndabaza itegeko rishasha sinzi ingene ritunganijwe, nimba ari inshiramwo nzobaza, ritashiramwo nzovyakira kuko naramenyereye. Hanyuma Silvana, abanye gute n'abuzukuru? Abuzukuru tubanye neza cyane, arabaronkera umwanya mwinshi gose iyo ndi mu Burayi kuko bose bari Burayi. Imana yaramfashije, nta kilometero kidutandukanye uko ari batatu. Abana babo bama bari muhiri wanje, nama misi yose ndabatwara muri creche mu gatondo, y'abandi bari ku kazi ndafasha gose abana biwanje kuko hari i Burayi haragoye, ntabakozi barera abana bafise byose umuntu arimenya. Jewe rero utwana ndatubafasha gose turari wanje, hari n'uwoza akamara n'ukwezi atarakubitira muhira ko ni hafi rimwe canke abavyeyi baza kumuraba. Ndabitaho cyane, nico gituma nkunda bakumbuye gose. Yego, none abana bawe nawe urabazana kugira ngo bamenye igihugu c'amavukiro? Yego cyane ndabazana, hariho na mukuru aheruka ngaha muci, bari baje muci kuko yari yaje akobwa ino. Baraza gose kandi barazi igihugu cabo, bakagenda iyo mvuka, bakagenda niyo papa wabo avuka aho Imageyo. Baravuga ikirundi, baracumva neza, ariko nka mutoyi usanga kucandika kimugora, ariko barakivuga neza gose. Ndabibuze ko ikiganiro ari mvo nimbano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Radio Kisoro FM iri muri Uganda. Uyu munsi rero Silvana Ntaryamira akora iki? Aho mu 94 naho nyene ndi mu marira, nagiye mbona umuntu ambwira yuko hari akazi muri Nations Unies muri Addis Abeba. Mbanza kuvyanka kubera ko batubwira ko hari amezi 3, nkavuga nti n'abana nzobasiga Nairobi hama ngende ngaruke dokunda. Hama mu nyuma barampanura abantu benshi bati muri Nations Unies keshi yugiyeyo urashobora gutangura gutyo, mu nyuma ugasanga urarose akazi nyene kagafadika. Ndavyemera rero ndagenda muri Ethiopia mu kwezi kw'icenda kwa 94 nk'umu consultant muri Commission Économique pour l'Afrique, narabi vya ekonomi. Mu nyuma rero ndabona amaposte nyene ndakora ibibazo, ndaronka ntuzeye akazi ka FAO mu Bubiligi mu biro biserukira FAO imbere ya Union Européenne n'igihugu ca Belgique. Ndakora imyaka 2 ndi umuntu ajejwe vy'amapartenariat, hanyuma banyimurira muri Ghana mu biro vya FAO bijejwe Afrika yose. Ndahakora imyaka igera ku 17. Mu 2017 bari bavuze ati kabanyimure ko amaze imyaka myinshi mu kibanza kimwe, banyimurira ku biro bikuru vya FAO i Roma. Ndagenda n'abana nari ntunze nari ndeze kuko jewe aho nagenda hose namafisa abana b'imfuvyi mu nzu kuko abiwanje bari barakuze, bari baramaje kuja mu university, baraheje mu university. Ngeze mu Butaliyano rero ndahakora i Roma imyaka 2, mugabo karakazi kanduhisha cyane gose kubera yuko ma weekend nagumanza kuraba abana manavete rero kuri aeroport imisi yose. Ndabiraba mbona nti ko muri Nations Unies barekura ko umuntu afata ko barekura ko umuntu akukuruka imbere y'igihe, ntireka rero jewe ndabisabe. Mu 2019 ndahagarika ncangenda mu Bubiligi. Kuva ico gihe rero jewe nitaho abana b'imfuvyi. Narashinze fondation nitiriye umuhisi kuko kubwanje niragi y'urukundo rwiwe, urukundo yarafitiye abantu. Abo rero baba mu Bubiligi bari wanje abana bashika 30
nibo nari naragenda twara bake baza buke uba kuri Burundi n'abakuri Burundi bose n'abarundi bana babuze abavyeyi babo hanyuma tukumvikana n'imiryango yabo bakampa ivyo ico bita tutele rero mugenda muri tribunal ya residence hanyuma bakaguha ukishinga yuko wemeye kurera uwo mwana kugeza kwiza imyaka 18 hanyuma abo bana Imana irampa babaze neza ntabangoye ngo bansesereze gose bamwe baraheje amashuri hariho mbere nabubatse kuva ico gihe rero nabandanije ivyo gushika naho ngaha ibujumbura naho nyene nakira abana kuko ahamba nahora ngenda hagasigara hagaragara hamaronsi ico cyimviro kiranzamwe nti no harerera abana batagira abavyeyi batagira aho baba iyo nzu niyo bifise ikiri kwirakora ndaheza ndabazana ngaha nkaza ndaza kubaraba hama mugabo rimwe ngasha nsubira inyuma kuraba hariya nabo ha Burundi ndahafise abana 42 barabona tuya daheruka kwakira bari bataye twakiriye mu kw'icumi turiko turakura mu kw'icumi mwaka uheze mwaka uheze mu kw'icumi ku mwaka uheze nk'abana umaze kuramura novuga ukuvuga ko wakira abashikana imyaka 18 abamaze gushikana imyaka 18 ukabasubiza mu miryango ubangana gute nk'abo biburayi baravugana n'imiryango ku matelefone sinabasubije iwabo barashikana imyaka 18 hama bakaja muri kaminuza bakaca baja kuba mu tuzu twabo mu studio twabo hanyuma bazobandanya biga gushika nyene baheza amashure ntabo ndaronka batahuka i Burundi mu miryango yabo abo bamaze gushikana imyaka 18 bubanganiki abamaze gushikana imyaka 18 nibaza ko bashika nk'umunani ariko hariho nka abigeme babiri bagiye kububatse hariya nyene mu gihugu c'ububirigi muri rusangi abana ubufise ukireze bangana gute yazo eheko 70 barashika ego sibake ego hanyuma kandi rero burya mwebwe mu bantu batugoye kugira turohe ikiganiro imyaka yose iheze tubarondera sitwe gusa hari beshi babime baronde kubera iki utashima kuvugana n'abamenyesha amakuru je ndi umuntu ntakunda kubangikanya ibintu no kuvangatiranya ibintu ko nari naracaguye ngacagura kuja gukorera ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU rimbuza kwisuka mu vya politike ridusaba kuba neutre nkabisinyira navuga nti mu gihe nkiri muri iri shirahamwe mpuzamakungu ivyo nasinyiye nzobigendera kuko iyo umumenyesha amakuru aje kukubaza ntumenya neza intumbera ashobora guha ikiganiro jewe kubidukuri nirinda yuko no hava sanga bariko barambaza ibintu vyerekeye politike ariko ubu nta kibazo ko umse bata politike nakubadije ico gihe abandondera sinzi ko nabo nyene kwari bimeze uko ico gihe nahora nanka ko abantu bambaza sinzi ko vyari bimeze uko hanyuma ubu musanzwe muba mu Burundi canke muba mu Bubirigi ubu unye kuva mu kwezi kwa11 na caguye kuzoguma mu Burundi umwanya munini gusumba mu Bubirigi kubera yuko nk'utu twana turi mu Burundi turacari duto cyane ariko abana bo mu Bubirigi bariko barakura abanyuma baraheza primaire ariko tutwo ngaha turatanguye murumva ko n'utuyoya turimo ego nico gituma rero nacaguye yuko ubu nzomara dufate nk'amezi 8 Burundi dufata amezi 4 hariya ngenda kuramutsa abana banje n'abuzukuru